Itora ry'abashingamateka n'abajenama b'amakomine biboneka ko abenegihugu bari bagiteguriye. Aho urunani rw'ibimenyeshamakuru n'amaradiyo rwaciye muri komine ya Ngozi yagutse muri zone Mumba bazindukiye ku bibanza vy'itora. Ku kibanza c'itora cyo kuri Ekofubuye, itora ryari ritanguye igihe cy'isaha 12 z'agatondo. Hatangura kurahira ku bakozi b'ibiro vy'itora no kwerekana ko amasandugu agaragara koko. Aho nyene niho hatoreye Pasteur Denise Nkurunziza asanzwe ari imvukira y'iyo komine Mwumba ya kera. Kubwiwe gutora ngo ni igikorwa c'iteka kandi ngo ni kimwe mu bimenyetso vyo gukunda igihugu. Iyo umuntu atagiye gutora haba harimwo kudakunda igihugu. Erega burya gutora amatora harimwo gukunda igihugu. Harimwo gukunda igihugu kuko tuba duhamagariwe twese, ni igikorwa gihamagarirwa abene gihugu bose, kandi tuba twahamagawe n'indongozi zacu ko ari umunsi w'amatora, umunsi batanga n'ikonji kugira ngo umuntu wese abe muri ico gikorwa. Urumva baguhaye ikonji ntuje no gutora ubukosheje kabiri. Rero ni n'amakosa haba harimwo no kudakunda igihugu iyo umuntu atagiye kwitorera abamurongora. Muri ico kibanza abategerezwa gutora bakaba bangana n'igihumbi kimwe n'amajana 479. Ahandi urunani rw'ibimenyeshamakuru n'amaradiyo rwaciye ni ku kibanza ca Ikofu vyegwa muri zone ya Mumba nyene. No ngaha igihe cy'isaha 12 z'agatondo igikorwa cyo gutora cari gitanguye nkuko vyemezwa n'abakozi b'ibiro vy'itora. Aha naho abiyandikishije kuzohatorera bakaba bangana n'igihumbi kimwe n'ijana na 181.